nta telefone nimwe uzi kw'isi nimwe iri kw'isi ushobora kubura ngaho iwacu zose ziba zihari kuva kuri 17 gushika kuri 4D zose nta telefone imwe ushobora kubura akandi karusho nako dushobora gusumba kugira ngo abibujumbura nuko nawe bijumbura babazi guhenga twebwe igiciro ngaha kiba kiri hasi no kuvuga twebwe uguze telefone uno musi ni vendredi uyiguze vendredi mercredi bigushikiriye i Burundi wari apeti benshi ariko baraza ngaha atamitaye baba bafise birakunda ko umuntu ashobora gutera imbere umutayi wiwe ari umutwe wiwe n'amaboko yiwe babona ko baza Dubai bazosumba n'abagiye mu Europe n'ibiki kuko ngaha hari ubumenyi bwinshi cyane uzobona abantu benshi bari bariko barakora ibintu amaresto meza business zoza hariya mu Burundi zizoba zigomba gusa nizo ngaha ama innovation y'ubumeshi we rindira nk'inyuma y'imyaka 5 zorabaguza atunga bazaba bariko bakora ngaha Dubai kandi mwaba bariko baraduga bazana umutwe gusa Wiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira kuri micro ni jewe nyene juste gere twakwiye muri tubazana ngaha turacari Dubai mu rugendo rw'umukubito aho tuko turahura n'abarundi batandukanye baje mu mazi imisi mubona umuvuduko w'abarundi benshi bariko baraza ariko muri abo benshi baraza bagakora imirimo itandukanye nkuko twabiberetse barabonye abo twahuye ivyo barangura uno musi naho tugomba tubereke abandi bafite ivyo barangura mbega kubera iki gufata ingingo yo kuza ngaha Dubai kuva bashika Dubai nakaye karusho babona kari ngaha ariko vyongeye bahanura iki abari mu gihugu kukijanye no kuza kwiteza imbere hano Dubai ndabura kuno musi twazanye abavukana babiri baje baberewe bashajije batwiyagira vyinshi ndabura ati ukaburi kure ya televiziyo yawe rabo wegere kugira ngo uvyumvirize neza kwa kuri ahandi sinzi ko noheri buryo canke imperi bubamfu hera kwa grand frère ni fresh iwanyu mwakuze mwubahana ndero n'ingombe kabisa urazindera ko ariyo idutunze twese hari unagubira ngo grand frère mu mwaka umunsi umwe ibindi igitugu kirakora n'igisumbi zose ndakura musajado mwaramutse neza cyane gose nizira komeze neza turashima Imana kabisa muraberewe sana asante sana kabisa Jado sawa ko atamuzi Jado ninde Jado sanzwe ndumudandaza w'amatelefone n'amaccessoires mu Burundi kuva kera muga ubu twahinduye ishusho image tuje gukora business ngaha Dubai byakujemo gute nguze Dubai bimwe hori travel yiri biratubwira wewe wavyumvise kare kuza Dubai byarantwaye umwanya byarantwaye umwanya munini cyane mugabo ikintu cyambere cantumye nza gukorera Dubai n'ukuntu twabonye ugaruka bwinshi abakuze abakiri bato baza gukorera Dubai abantu benshi cyane gose turavuga ati twabakira bacu ko bagenda reka tubakurikire tubasangeyo tubahereze karite meze neza tutibagiye nabo twasize Burundi kugira business yabo ni iwacu itworohereze yego ivyo vyiyumvira ntibavuga ati ubushoye gushikari yayoshorera umwarabu gusumba jewe oya ico je ukuntu naciyumviriye nuko nari nsanzwe ndahamenyereye maze kugira inshuti zanzwe ziba ngaha ndabona ingene ibintu byose bimeze ndakora ibiharuro ndabona ko bishoboka kuko burya abantu benshi barakunda kugira ingorane iyo bariko barashora abantu badahuza ururimi ugasanga uraguze ikintu hagize akabazo kaba ugasanga uko wamusize ameze ukigura ugarutse usanga yahindutse n'ururimi nimushaka no guhuza mugatwe bubizoba fiable cyane gose kuburyo dushaka gukominikana ukigura no mu nyuma hagize ikibazo kivuga asanga ibintu bimeze neza cyane gose yego ibubamfu bwa Jado turi kumwe na muto yawe wiwe n'abasundi yitwa Wizi ndagura musa Wizi salama papa umeze neza safi kabisa n'ubwanwa waciye utereka ubwanwa nyene nawe urabibona reka mu minsi zurabaye rihaje tayarahuko yakuze ngo gutega bro kugiruze Dubai en fait ntumbwire ngo wumvise Richard ariko arabivuga muri hori travel no waravyumvise naje kare maze igihe ngaha je gutuma maze kugira na experience ngaha yego ariko ni nka kurya nawe peut-être cyangwa abandi bantu bavuye ruguru bakaja kurondera ubuzima ibujumbura rero nawe abandi barava mu gihugu bakaza ngaha Dubai kurondera ubuzima ariko rero tuza mu nzira zitandukanye twebwe mu Burundi twasanzwe tudandaza amatelefone tuza ngaha turi installa turagira shop nziza isa neza ndetse ngiye kuza kubatembera turi installa muri business twakora mu Burundi tuyagurira no ngaha ariko mu Burundi twayihevye mu Burundi twashyize urumva bamabuca aha naho natwe turi ngana grand frère turipanze kabisa ubuzima bwa Dubai wasanze imeze gute Jado Dubai ukizi rya mbere kwanza nkizo bwa mbere natanga kuza Dubai muri 2018
harancanga nyene narabona yuko ari ubuzima bugoye mugabo au fil du temps uko ibintu byagiye bihinduka uko umuntu yagiye arahaza inshuro nyinshi ubuzima bwa Dubai ni sawa kabisa. Nta kibazo na kimwe gihari. Imisi ya mbere ari vyakugora uvuga ati ibi bintu kabisa narashitse gaharanyuzo. Imisi ya mbere ikintu cyanga umuji ari umuji nawe ubona nyene ko aho uvuye naho ugiye hari itandukana nini cyane muga au fil du temps urahamenyera ukamenyera ibintu byose ugasanga ibintu byose nta kintu na kimwe kiriho kinaniranye gihari. Yego. Wiz. Yes brother. We nawe vyabigenze gute? Washitse ryari ngaha irya mbere? Wagiye uhamenyera gute? En fait je ngaha naje nk'umuntu nyaje kuhaba apana kuhakorera. Donc kuharonderera hanyuma urongika mu gihugu. Ariko tagerageza ubwenge Imana yampaye. Ndiyumvira ndavuga ati kubera iki natwe nk'abarundi dashobora gucreya business yiwacu kuko abantu benshi bazi yuko kino gihugu ari cy'abarabu gusa. Abantu benshi bazi yuko bategerezwa kuza ngaha gukorera abantu ntibazi ko ushaka kuza wewe kwikorera. Rero je maze kwiyestara ndavyiga ndavuga ati akwa bode ashobora gukora natwe ngaha tukaduza idarapo ry'igihugu cacu bakabona ko umuntu ashobora gucreya ivyo wiwe hama nawe agatanga ubuzi kubiwabo. Petit à petit turiko turakora neza tubona yuko nabi bacu bazoshikirwa tubaho ubuzi nabo bacreya ivyo wabo twiyestare nka kujya kuntu abantu baza ngaha abantu benshi hari aba Pakistan hari abahindi bose ho bavuga nabo nyene bameze nko abarundi. Hari abaje kurondera ubuzi n'abandi bamaze gucreya ubuzi. Rero je kubisi ndahamaze na experience nagize nuko nabanye neza n'abantu narugurutse amaso ndabona yuko dushaka gukora ikintu ciza tukakora business yacu kandi kagenda neza cyane. Kumujadid biroroshe gajato. Kumujadid. Kumujadid mu majambo make abatabitahura bari mu Burundi kumujadid buri umuntu mushasha buri mu newcomer. Kuba umujadid urumva ikintu cyambere kigoye kugira uronke uburenganzira bwo kuba ngaha uronka huba ugira iki biragoye mugabo komsi iyitere ari nini cyane kandi nk'abarundi benshi mugenda muhura n'abandi bakubwira bakwereka umwongo huma n'udahuma iki kimeze uku aha uhitwara uku igihugu kirimo amategeko menshi bro kirimo amategeko menshi kirimo ibintu biri strict hari ibintu byinshi bibujijwe rero uri umujadide bisaba ko wegera abahamaze igihe bakakwereka inzira umwongo huma n'udahuma ibisigaye byose biragenda neza iyo uri umuntu ufise icyo uri kurarondera. Iyo umuntu agishika ngaha abasango barakunda kumbwira ngo agende Montreal kubera iki abarundi wese umuntu akiri umujadid ategeza kuja Montreal hari yiki abantu mumva kuri Mount sinzi ko umaze kuhaca ku bantu batarahabona kuri Mount niho bwa centre sinzi ko muzi dufate akujya kibijubura bwago bara kuri bata canke handi hantu basanga nahantu abantu benshi bahurira kuri Mount rusanga hari abarundi benshi hari abataximeni hari abantu nyene bakora ubuzi bwinshi butandukanye kuri Mount nico gituma hamaze kumenyekana ushitse naho ushaka kaba wameze nk'uzimira bavuga ati genda kuri Mount nguru umuntu nza kumenyana nta makuru ushikana aho warugiye nico gituma rero umva hano kuri Mount Royal ni naga centre kabaje k'abarundi bakunda kuba bahateramiye kenshi bariko barayaga bungurana ubumenyi na business zimwe zikahakorerwa nk'izo nyine za déplacement. Biriko biza kwini poem idasanzwe muriko muratubwira wizina Jado hari nani materme ubona ko ngayi ushitse wumva ko amenga ni mashasha uzumva ngo ngikubona n'umuarbab nawe n'umugi arbab ni boss tajiri patron no arbab mukire nk'ubu rero mwe nabonanye n'aba arbab. That's why arbab correct twe turabashora mari turabapambanaje turiko turashaka kuba barbabu you know. Muriko murabitubwira kuva mutangwa imbere ko dushika muri shop yanyu murabona ababitura b'abarundi ico baheza bakunguka n'icyahe na rijya usanga hano Dubai hari abantu bakoresha ukuri n'abandi usanga arabesha. Ofite abatwitura bunguka ibintu byinshi cyane bya leta kuko twe dukora ibintu tubuzi dukora ibintu niko kazi kacu kuva na kera. Yego. Rero twe turashobora kumufasha iyo aguze telefone turamufasha yuko turamwizeza d'abord ko tumuha telefone nziza ko natwe tuba tubyizeye
tukamufasha no na shipping ikuntu mushikira mu Burundi. Ari ugura imwe arabagura nyinshi ko ari abantu bagura amakarto ndazakwereka ku kazi. Hari abantu bagura amakarto menshi, telefone nyinshi, telefone igihumbi, telefone 2000, 3000. Donc nazo nyitezo kumufasha shipping ikuntu zishika mu gihugu. Ndabumva neza ntibikenewe ko umuntu akeneye kubashorera arinda gushika ngaha gajado. Oya ntibikenewe ko yashika ngaha. Kandi twe ndufasha abarundi gusa. Kugira objectif yo kuza ngaha Dubai twashatse kwagura isoko. Dufasha abarundi, abatanzania, abakongomani, dusaba muri Niger, muri Gabon, muri Guinea. Dufasha benshi. Gusa abo dufasha cyane n'abarundi bobo tubafasha no kujyanye n'ukuntu imizigi bashikira aho baherereye. Abasigaye tubafasha kubaha produit nziza yizewe nta kintu. Umuntu ari Bujumbura avuga ati jewe iyi telefone ndabona yuko gushikejo ishobora kuyiplanta. Ayiguze nkuno muzi zo mushikira inyuma y'imisi ngaha. No kuvuga twebwe uguze telefone uno musi ni vendredi. Uyiguze vendredi mercredi bigushikira i Burundi. Bisigura ko mu minsi 5 telefone uyifise. Ngo dufise line yihuta cyane shipping cargo yihuta cyane y'indege ntitiko turacisha ku bwato direct ku ndege. Dufise cargo yihuta cyane. Muravye umwanya mu maze ngaha. Birakunda ko umuntu ashobora gutera imbere abi Dubai. Bien sûr. Cyane gose. Amafaranga ngo afite agaciro cyane gusumba yo mu Burundi. Umva gutera imbere n'ibintu byihuse cyane mu gihe ubyitwayemo neza, mu gihe ukoze ibintu bimeze neza birimo confiance, ukagira confiance y'abakiriya kuko ngaha twebwe dutungwa n'abakiriya. Dutungwa n'abakiriya rero mu gihe ubaha ibintu byiza kandi byizeye ukabakorera ibintu ku murongo uko baba bishaka nta kibazo udatera imbere kuko amafaranga yo ngaha afite agaciro. Tuvuge ko uri ngaha ukoze neza ucuja mu mbona kazoza yawe. Ubwo nyene kabisa ukoze neza imbona kazoza bifise mu biganza byawe. Yego kabisa. Nibiye bintu umuntu ari Dubai atokora vyotuma imbona kazoza yiwe atayishika ko vyoroshe. Kudakurikiza amategeko y'igihugu. Amabwirizwa y'igihugu ni menshi. Ugiye contre nayo mbona kazoza yawe uri kurayisibanganya kabisa. Ngaha hari amategeko menshi gawize. Kindi naco ya amategeko menshi cyane gose. Menshi. Kandi mugabo si nk'amategeko. Ni nyene kugira abantu babeho neza, abe na security, ari na security nyinshi cyane. Kugira umuntu ngaha agira ikibazo nawe nyene niwe yaciteje kweri. Sino urumva nyene kutuje uri kuhema neza. Hari n'ivyiyumviro bimwe by'uburofa bitagaruka. Rero ndagarutse kuje kintu kugira umuntu abone mbona kazoza yiwe ngaha. Umuntu wo ngaha wese agerageza kutabesha, kudashiramo akantu ku scroll cyangwa kugira ngo wiyagure ngo ronka amafaranga menshi. Oya kugira ngaha ubone mbona kazoza yawe ugenda buke ukadiringa n'abakiriya bawe buke. Ntubajya amenyo maremare hamugakora ibintu byizewe 100%. Uri mu mbona kazoza yawe direct. Kiziye kubona ngo umuntu ngo antumye iki kintu ngo n'amafaranga menshi. Uragenda gake niba arayo makubonye ko ugasavinga ugakora ibintu byizewe hamukizerwa aho deje bamuzasha mbona kazoza yawe. Kuko amafaranga afite agaciro naho bari make. Ya convertije mu Burundi usanga ari amahera menshi. Igihumbi cyo ngaha ni miliyoni 2 zo mu Burundi. Nubwo hari sensa yo ngaha ni hafi miliyoni. Urumva amafaranga ngaha nubwo ari bijana bari bisiga agaciro kanini gose. Uti noti yo ngaha nimero yo ngaha bana kandi rero igumira stable. Kuva kera gushika n'ubu nta kintu ntinyigange gumiri kwa kundi nyene. Idolari yo ngaha ntamanuka ntadubuka ni kwa kundi nyene. Bego murabitubwira iyo umuntu aje ngaha ijyambere ayo mategeko ntaba yazi. Muraheza mukayamwigisha. Canke umuntu araca Montreal mu wese kazaramubwira ivyo yiwe. Umuntu wese agiye ahantu abafise umupare. Nta muntu ashobora kwiyadukiza ngo agiye ahantu adafise umuntu yamuhamagaye cyangwa adafise yagiye. Ikintu cyose kigiye mu office parrainage umupare arategerezwa kugushira ku murongo akakubwira ati kirabujijwe iki kirabujijwe iki niki kirabujijwe. Nta muntu ashobora kugira ikibazo cyane cy'ibintu by'amategeko yo ngaha. Mbere wanashaka benshi bava mu gihugu banabizi baramaze kubabwira. Kini gihugu ni umuntu yokora gute niyo jana amatungo ameze gute kagiteza imbere dashobora kuronka ubwene gihugu birabakora ko twese cyo twaje kurondera ubwene gihugu twaje kurondera inoti cyangwa twikundira Burundi turabarundi Burundi noti twirondera ngaha tukinvestisa mu gihugu cyatwibarutse.
hari ibihugu abantu ashobora kugikorera hama kikavuga ati turagushimye hata amakosa ufise turemeye ko umwene gihugu aha ntibazona kumenya bro ubona gute bro birafise cyo bibabuza na caca ku madura mworonka nk'abanyagihugu bo ngaha urabona ko nyine igihugu gaye si igihugu cyo ngo ugomba ngo uryame ngo ugire ngo famille ngo ugire icyo ya igihugu cyo kurondera cash niba ushaka kuzana iyo famille muyironderera hamwe niba ushaka abana baze bigenga barondera bumenyi ariko nubwo ngo ni igihugu ushaka gushingamo imizi niko kabijya kabo kandi urba ni fresh ukora nk'umuntu nyine ari ahantu hari risks nyine ugakora ibintu risks na ubwo ko kabijya gusa ushaka kuba ngaha hari ubwoko bwinshi bw'amaviza yo kuba hano hari visit visa y'ukwezi kumwe visit visa y'amezi abiri hariho visa ya 2 ans imyaka 2 uba hano hariho na golden visa y'imyaka 10 umuntu wese urumva uriraba ingene ureha mu mfuko ukavuga ati jewe mbona nokora gushika kwahaye urabanza ukaraba ingene akarere kameze ubonye ibintu bimeze neza ikintu cyose ukora ngaha bisaba kuba ugifitiye lisansi ushobora kwiyadukiza ngo nugure shop udafite lisansi mushobora kwiyadukiza ngo ugurure bar udafite lisansi mushobora kwiyadukiza gukora ikintu cyacu cyose ibintu byose bisaba kuba ufite lisansi yawe bisigura ko umuntu wese ngaha ategerezwa kuba ariko arariha ikori akantu kose ko ngaha ni noti uhemye gusa n'amafaranga ni noti kuko wari ujya visa yawe yo ku kwezi kumwe uko umunsi uhera niko inoti yandika ni igihugu cy'inoti avantage nk'ubu dufate ugize lisansi yawe yose uri mu mwaka wose uri harimwe mu kiringo cy'umwaka hama ikaba expire ugashiramo ibindi nico gituma rero abantu benshi batinye gukora business ngaha zabo ngaha kubera yuko ibintu byose bisaba gushiramo akanoti kugira ubone muri mbona kaza yawe urinvest ugashiramo inoti ugashiramo izo lisansi ugashiramo ibyo bintu byose amukademara business yawe uti ni muhema ngaha ni noti ndeka gahero we ngishike ngaha ni warishe visa uzohara urya visa ufate uyigabure ku munsi ni yahera uwo munsi nyene uzobwiye muri fine uzobwiye mu mande y'igihugu visa yawe guheranye no musigaye ejo uzoshitangura kuri 50 par jour 50 dirhams par jour ni 100 by'amarundi par jour uzobutangwe guhema impemu zizimvye kandi ni noti akana kose ni noti kabisa rero nakora muri taxi go miharo sijya ndi ngurumva ngushikanye hajya muyongere gatoya nahi hagarara no kuri feruje gumiduza Ega narabaje mu taxman ibindi bikambwira ati niko rya leta aya n'amahera yiwanje aya nayo n'amafaranga yatubwiye ngo n'amafaranga yiki wabonye ukuntu muhagurukira mu mahera ntiheraze natanga ingene navuye Dubai njabutse ku mupaka wa Sharjah acha yongera ko yani mahera 200 nza numva mbwiye ati iri ni kori turi yakora twinjiye tujabutse mu yindi muji cyangwa kuri airport taxi uhagurukiramwo ziratandukanye hegaruke iyo uhaguruka kuri 5 kuri 10 kuri 20 winjiye muri taxi zimvye uhagurukira ku mahera menshi igihaguruka gusaguruka kuri menshi je nabwiye umuhungu yinjiye muri Rolls ngo twegere muri taxi ero iki gihugu abantu yabusama taxi yose ni meza nta taxi mbi zihari oya abara amasiri mashasha amasiri 2025 ni cyo gice rero ikintu kijanye no kubanga byose ni noti kabisa kandi twebwe kubera aribyo nyene byatuzanye ibyo binaduha courage kuko mu gihuzi viziheze tugoza gushiramo iyindi mu gihuzi yuko akantu kose ko ari noti bivuze ko kumesa utimesera utanga amafaranga bakakumesera utezo kuma uri mu mvuma y'amafaranga so kandi kwiyumvira zanzoga byatabi no ucuguma wiyumvira gusa ubuzima bwo ngaha buraryoshe amafaranga kuvuga umunsi ngaha Dubai ni nka umunsi wo mu Burundi uri ngaha Dubai ni nka masaha 3 uzona umunsi uheze kuko nta gusamara dukora amasaha meza uvuga twe tugiye turashobora gutonda ku kazi tukugura 11h tukaca twugara 15h tukaca muri pause tugaruka 18h charutaha nini ushitse muhira ushikuzona ushitse muhira saa 7 ugama gatoyi babukeye ukajisubira ku kazi nakanya gato umwanya wo ngaho wiruka cyane gose nariko nabwira abantu nti nimba babirahimu barashoboye kuba mara imyaka 1000 nibaza ko amasaha agenda nka Dubai
yariruka nkuko abasanga bari babanye Gael ntavyo gufyina ntabyo gufina kabisa hari abavuze ngo mu mahanga naho umwana riranye ntiyumve nta Dubai naho umwana riranye ntiyumve Dubai sha numva kubera ko je ariho nzi honyene kandi nkaba mbona ndahabaye neza kandi ukaba uriko urarondera inoti uriko urarondera amafaranga ntiho shamwe ivyo ngo mama ntere yango ntiwumve ya ahubwo wowe wirukanga niyo noti yawe n'uwo mwanya wawe ubu hari abapeti benshi bariko baraza ngaha atamitaye baba bafise nka mwebwe mwashoboye kuza ngaha kugira ngo mushobore kwagura business yanyu birakunda ko umuntu ashobora gutera imbere umutahe wiwe ari umutwe wiwe n'amaboko yiwe cyane gose uwo ni umutahe nyene deja umaze kuba ukomeye ufise umutwe hugurutse nawe n'umutahe ukomeye cyane birashoboka we rindira nk'inyuma y'imyaka 5 uzarababwiza atunga bazaba bariko bakora ngaha Dubai kandi mwaba bariko baraduga bazanye umutwe gusa bazosubira inyuma bahagaze neza kuko n'ahantu haba ha discipline n'ahantu haba hakwiyumvira neza nta bintu byose biri ku murongo utegereza kuja ku murongo nk'abandi ugiye pembeni ubusubiye mu gihugu kandi usubiye mu gihugu usubiye utazogaruka uko zikosa bakwirukanye ntuzogaruka baguteye ijisho byo kuvuga ngo uzogaruka mugo ugiye ku murongo n'abandi ni igihugu gitezanye imbere cyane Gael je namye niyumvira urabona bavukanye ariko baraza benshi nasanze babona ko baza Dubai bazosumba n'abagiye mu Europe n'ibiki kuko ngaha hari ubumenyi bwinshi cyane je ndabaze kubona hari igihe mbona nyene bariko baruguruza amashop amwami asa nayo ngaha mu Burundi bajya babibonye ngaha sivyo abo nabamaze kubatangura bakeye après y'imisi mikeyi gusa uzobona abantu benshi bari bariko barakora ibintu amaresto meza business zoza hariya mu Burundi zizoba zigomba gusa nizo ngaha ama innovation y'ubumeshi zizoba bigomba gusa n'ivyo ngaha kuko niba haje abantu 80% y'abari ngaha bazogenda bafise ubumenyi bwinshi cyane kuko je urana grand frère yaje ngaha aje nyene gukora ariko je naje ava yiwiwe namaze kubona ibintu byinshi kandi narugurutse mu mutwe kandi ndabona yuko n'abandi bantu benshi bategezwa kuguruka kandi ni ku nguvu kuko nta mwanya wo guta uhari hari umwanya wo kubona ibintu umwanya wo kurondera amafaranga kandi amafaranga bazaba bariko bararondera azosubira he mu gihugu kuko ngaha ntibazokubaka ngaha ntibazoba ngaha bazosubira he mu Burundi ni ikintu ciza cyane ni opportunity abarundi baronse kuza kurondera amafaranga bati bagiye n'ubumenyi Mwongereza niwe yigeze kuvuga ngo no time to check time nta mwanya wo kuraba umwanya no time to lose biko biza ku yindi poem idasanzwe ubu turiko tubona abapeti benshi bariko baraza ngaha n'abagrand abarundi benshi bariko baraza muri bo harimwo abariko baraza gukora akazi k'amaboko kiyede n'ibindi bareke bazi muvyakira gute mwebwe mwe ni mu mabona cyane nibaze barondera amafaranga barondera ubumenyi ni bon tuvyakira neza hariho Gael hariho abaza bagakora simwa bakabihagarika bakaja mu bindi hariho abaza bakabandanya ko nk'ubu deja turafise abapeti benshi bamaze guhagarika ibyo by'ikiyede kandi ntibisigura ko abantu bose baza ngaha baje mu kiyede hariho abaza mu kiyede hariho abaza kugira ama livraison y'ibintu ku mamoto mu modoka n'amakinga byose birahari hariho abaza gucleaninga kugira amasuku hari ubuzi bwinshi cyane hariho abaza koza amagi igi ukaryoza amagi barayoza bakashirako n'amanimero dose hari ubuzi bwinshi cyane hari ubuzi bwinshi cyane nta kintu cyinshi hari ubuzi bwinshi cyane nubwo abarundi bose bozaga hari abuzi gusa kubera urazi ikintu je no bahanura baze bakore barondera amafaranga baza barafata n'akanya baraba n'ibindi kugira ntibazohave baba bloke nako kazi kamwe basanga ngo abaye bloke no koza amagi gusa bamuhaye ajya mwanya bamuha ujya mwanya wa day off wa day off bakagenda bakazunguruka bakashika deira niba abantu babasharije bakagira iki bakabona ibintu n'ibindi kugira abonemwo hari gihe abosha kubona mu impano yiwe hamaka kubona hisigeze ejo niriwe saja nariko ndaraba ingene abarundi babayeho barambwira bati twe turafise umwete kabisa kandi bazi turifuza yuko imiryango yacu itera imbere bivuze iki kubona umurundi ahari hose naho usanga bakira umujene avuga ati imuhira ndacahiyumvira Gael icyo nzi coco abarundi barahezagiye kandi Imana arabahezagiye kuko nkuko nari nakubwiye abarundi nabo nyine bashaka kwiadapta mu ndimi zose
kandi cyo usenze Imana cyo usaba Imana tezo kiguha mugani byari rusekirika bwa ngo naco nasabye Imana itankoreye kubera ko baje kurondera amafaranga batezo kuzosubira inyuma bafite amafaranga kandi amafaranga aboneka kandi uko muri ko murabibona bamwe ko bari mu gihugu barabona biwabo ko baza bararungikira akantu ariko rero abantu bari mu gihugu mureke guma mu bastressa cyane ngo ndukira bazabaho umwanya barondera amafaranga bazo barungikira ibintu bikwiye barungikire nibizobafasha ibintu bizima apana ko barungikira ibyo bajya ko barungikira bizobafasha ko ibyo bajya babaho umwanya barondera amafaranga kabisa hari igihe umuntu yasigaye mu gihugu ashobora gutuma umuntu ari ngaha atamererwa neza mu mutwe bivanye n'ivyo bari kwaramusaba ijana kwijana birashoboka kandi akarorero gahene nk'ubu urashobora kuza ufise dufate nk'umugore sibyo canke umusheri abugore wowe barabitahura cyane abahungu benshi bazanga bafise abasheri rero umusheri acashiramo ko umuhungu agiye mu kurondera amafaranga ntagiye kubayo sibanga bwangagiye muri Europe ngo azokwitora ngo nyuma arazi ko agiye kurondera amafaranga ashitangura guharura ukwezi kwa mbere yatanguye akazi le 5 ukwezi kwa mbere kuzohera le 5 azoba agacatangura nka le 6 le 7 ngo aho wafasha abandi bakobwa ngo aho ndazi ngo wafatanye na babarabu urumva mutipe karondera amafaranga ariko umukobwa atangiye kumwagresa ngo aho ndazi ngo muri telefone yawe y'abakobwa umwanya ashatangura kuja kwiyumvira ngo umusheri wanje ibiki nibiki namuha umwanya aborohereze kabisa bazotangura kubasaba amafaranga neza bafatishije nivyo byiza kweri kuko nizo nazo ni stress mu bintu umuntu aba Dubai nizo stress barazigira nyinshi hari gihe umusheri wadashaka kandi gwa confiance nawe urashaka gusanga abantu benshi avuga ati je sheri wanje yanshavuje gusanga ariko akora akazi neza ni babaho umwanya batipe barondere cash bazotangura kuyijya kuko imeze neza bana kuguma bikekana ngo tema si byiza biraruhishanye mu mutwe navyo cyangwa umuntu yamuguranya kanoti urana ko kuza bisaba ama miliyoni anga ugasanga umuntu yamuhaye nk'imiliyoni 2 ukwezi kutaranahera ngo pfu muri abaho yakura ngo je mu mwanya papa inota azoyibona azoguha cash kwi bari fresh kwe cyaragushikiye ukizi je kubera yuko ntaje nyene muri ivyo byo kumukazi nanje kora abatere sinakubyemera ko bishikira nta muntu ari kuntera stress kuko icyari kinzanye nari ndakizi urumva woshaka kuntera stress nabwira ati papa ndabanda kwikojeje ariko ndazi ko abandi bantu bashikira cyangwa umusheri wawe wagiye umubwiye ati umutima ndawusize Bujumbura ni wawe uvyonga umenye kuri gaho nyene hafi jewe i Dubai naho nzo wafise kandi ari wawe ufise nakwiga ndabivuga ni wawe ufise kahise oyarabizi kubera yuko benshi tuza twabivuganye nabwo ati zorabe urane ko mba nagiye guhasroringa ntuzo have undestabilize acha gutahura mwabiyaze ko ava yeah biriko biza ku yindi point idasanzwe natangaye mbonye abarundi basika bafise urushengero basengeramo izina rya Yesu Kristu riravuga kabisa Dubai natangaye yo ngaho hano hari imice myinshi nta kintu na kimwe kidahari abasenga inka imbwa abo nabonzi abahindu babonye batuje inka twebwe bijya tuvuga ngo yampa inka bo bacayunamira niba baca basenga enga abantu barasenga kabisa barasenga barakijijwe twese turasenga ngaha kandi cyane turamutse abantu bose basenga bibuke kudusabira twebwe abononye badusabire Yesu abahezagire amina kwico abantu bose baza ko basenga murakunda kugira ibiganiro n'abantu benshi murakwiye kuza muracishamo nk'aba bantu baza ngaha bakagira urukundo ko ni ikintu gikomeye cyane yakumva yuko ubundi murundi ari mwene wabo pana yuko ahubwo yo mujye utuntu two guyiwe umuntu amurunkiye amafaranga akayazigama akamuha ibintu yamutumye hakabaho nyine urukundo rudasanzwe no tuzoshika kuri ya vision atari urukundo ruhari nta kintu kimwe twoshaka gushikako aho ngo dusigaye dufisa aba bloka bakeneye ko ibintu bigugwa amahera menshi gura baronke commissioning na cyane aba bloka nabo bohanura iki bareke kwiyagura ushaka muri mbona nakubwisha je muri mbona kazoza yawe kora ibintu make cyane ntuna yaje gwiruganye confiance no muntu je mbona kazoza utayariye nawe ushobora gute utariye ko namake uye na muntu yagutumye araguhakana ugasima kanga umujye komisho umuntu arinza gutuma kwera ko abatarishitike nawe aravuga ati muri kino kibanza ntarishitike reka no muntu ndamusigire mu aka gasandora cyangwa desandora mugutirira urashaka ko amakomisho
namwe mutuma ba bloka muze muravyumva mwibuke ko babaho ngaha bariha amaviza n'ibindi. Umuntu umutumye wibuke yuko utahize kwitike utarishe itike utarishe akazi tuvanako. Ndagutumye service kanaka ni gutya tunyuranya amaboko. Ndamutse aba bloka bose kandi rero banateye imbere. Je narahuye n'umu bloka avuga indimi 8. Gituma mu bloka urazi gituma mu bloka akenewe kandi abishoboye. Ubu ntushaka kumenya hano gurira iyo modoka nziza. Ntushaka kumenya hano gurira ayo makaro canke ivyo bintu byiza bijya batuma Dubai. Donc mu bloka ni wewe bazeho biri kumera make. Kandi no amenya hano hari ibintu bifise karite. Donc uramucako kandi niwe amenye kuntu yaga n'ujya muri iki kirimi cyo nga urumva ni intermediaire. Iyo babereye abana beza bloka nabo nyine barafasha kandi bavyumve neza kuko naje wemenga mvuye ngambaye mu bloka. Il faut que baza baramenya yuko akazi ko bloka karuhije. Narabonye ngo mudandatangwe kudaraza amafaranga n'amabugati. Shara tumukubita barazizaye mu Burundi mukubita ndakuraye. Subiye inyuma kubaka ibarabara zizocamo. Vuba ndazizana. Barakumva. Bro, mwashaka kudutembereza shop yanyu tuyibone. Bana karibu sana karibu habone kweli. Nuko aha rero mukaba mushitse muri biro zanyu. Na Iyo muri ngamba mwimva gute? Twumva tumeze neza. Twatwimva dushaka inoti guys. Mushaka inoti. Twatwumva tunyotewe kuyakorako. Umuntu yambwiye ngo ukunda inoti guca ugenda ukaba muri banki. Wewe washimye kwibera ngaho. Muri banki. Muri banki nta noti zihari. Zigende zo bikaratasi. Hari ibiharuro gusa. Cyane ibiharuro byonyine. Inoti ziba mu masoko. Mufise iki? Aha dufise amatelefone. Yego. Amatelefone y'ubwoko bwahe? Dufise ama Samsung, ama iPhone, ama Pixel. Haro n'izindi dudashiramwo ngaho ubutelefone buto cyane bukunzwe muri Afrika. Nkaburya mwabonye ngaha ziri mu carton, ziga no telefone bw'amatushe. Dufise ibintu byinshi. En fait gari ngaha twebwe turi kumugina. Na telefone nimwe uzi iwaho ngaha tuba dufise. Gusa ari amatelefone amwe abatemewe ko bivanye n'ukuntu mama mufite contrat za license mushira mu bibanza bwa Dubai telefone zitemewe. Murashaka kubona no mandi bashop yose wagiye urabona namashaka kumanika ibi pixel mu kibanza byinshi. Cyangwa bivanye na license yawe kunipanze. Hari telefone byinshi tabawemereye kutereka ariko muri warehouse ko zifise. Ufite warehouse yiwa ukapanga ibize nk'ibijya bya telefone akweretse bijya ntibitereka. Babiri muri stock. And then umukiriya agize order kura muri stock rwose kumandikira order yose tumu. Umuntu yifuza telefone zanyu ari Burundi. Arangura guhera ku telefone zingahe guca kuri zingahe? Umuntu wifuza telefone kurangura umuntu wese uburyo bwose afise. Tumuhera ubwo buryo nyine tumuhera kuri ayo ibambi telefone uburyo bwose afise pesa zose abashaka. Pesa zose abashaka turamuha. Ziba zibiri, ziba zitanu, ziba 10, ziba igihumbi. Mwese ku buryo bwiwe nawe ubuze umuntu kurangura umuntu karanguye ziki. Oya, amafaranga. Ko umuntu uno musi umwe arashaka kurangura bike eje karangura byinshi. Cyangwa byinshi akongereza. Akarusho ko kugura telefone ngaha hamwe muri Dubai. Gatandukaniye n'umuntu yoyigurira kuri Bati Bujumbura. Akarusho twebwe igiciro ngaha kiba kiri hasi. No kuvuga abaguriye kumugina abaguriye aho ziva nyene hama twongera tubafasha kuyirungika mu gihugu bitamugoye. Ntibiheza ngo asubire ngo agire stress y'ukuntu bizogenda arashaka kugura telefone ngaha ari mu gihugu tukayimusanza hari. Akandi karusho gaye urabona ngaha twebwe nta telefone ngobura. Telefone yose wumva kwiba kuva kuri 17 gushika kuri 4D zose nta telefone mushobora kubura. Akandi karusho nako dushaka gusumba ngira ngo Bujumbura nuko nawe Bujumbura babaziguye ngaha. Urumva wowe wishikiye iyo ziva na karusho gasumba kamwe kaje kuko akarusho urumva ni ngaha. Abadiaspora ni benshi hari uvuga ati jewe mba muri Amerika ariko ari telefone mbona nshaka ngaidahari mbe nabo nyene aba mu bihugu bitandukanye urashobora kubibafasha. Turabafasha cyane gose. Hariho ama agence de transport abikora turayishira ko tukarungika.
ivyo rero nivyo dukora cyane cyane gose iyo umuntu abona ko ikintu atari karakironka ahari turafise kukimuhereza kandi tukagerageza n'ukuntu kumushikira turabikora cyane n'abari muri Belgique badushorera henshi baradushora tukabarungikira ikintu kandi kiba cize ujana kwijana barashobora kutwereka rero ivyo mufise aha rero ukabwo mutwereka ivyo mufise en fait ibyo dufite byose nabyo nakwereka gaye kubera nakubwiye ko byinshi tuba tubishyira muri warehouse ariko turashobora kukwereka amasample icyo bita amasample n'ama example yo kukwereka telefone ziba zihari kuko abantu benshi batugurira bagura nk'ipiece ijana amajana 5 amajana 3 dushobora kuzitereka zose ariko ndakwereka amasample example y'izo tuba dufise ko ati nkizi nk'aya n'ama example sivyo abizijya nkoroba ama S24 Ultra S21 Ultra aya n'ama Samsung agiye ama Flip tuba dufise ubu iPhone buto abashaka ku bintu byinshi 11 12 hari n'izi telefone ubu zikunzwe sana mu Burundi zizama ama Samsung A15 A16 A25 A35 tuzo tuzize kandi kuri quantité nyinshi n'ama iPhone tuba tuyafise amwe ama 17 n'ama 15 zigenda zo mu box cyangwa ama used ama box zose ziba zihari niyo ni iPhone ya kangahe ni iPhone 15 Pro Max yego ibi byose biba bihari aha gusa tugira ibintu by'amasample kwerekana example zihari kuko nk'abantu bamenyere Dubai nta muntu atereka muri shop mu telefone byinshi kuko niho tereka izo abantu bose bashaka kugura aha tuhazana gusa amasample ama exemplaire yizo tuba dufise hama ushashe kugira order twandikira order tushituma ndamumva neza nta telefone nimwe ishobora kubura ngaha nta telefone nimwe uzi ku isi nimwe iri ku isi ushobora kubura ngaho iwacu zose ziba zihari birashobora no gushika peut-être kubera ko ntitwe tuzikora iyo tuba tudafise dufise umusupplier dukorana ambwiye ati imaze no telefone kuko je aranze ko nkorera ngaha abashinwa bose bakorera ngaha n'abarabu babazi ko turakorana mu bisanzwe hari ibyo nawe bimucanga ati ibyo by'amadokomo n'amasharupe ntavyonzi bigasaba ko ndabimusohorera nanje afise nk'izo telefone ziba ziyobeye hariho ama pixel 4 canke ibikuje hagiye ntabanda bifise cyarabwiye ati mpa kumahera make canke tukechange nkamuha ibyo mfise nawe akampa ibyo afise abanyerubuke banje kwibeye intoro c'est ça donc hani mwisoko y'amatelefone nta telefone nimwe ibaho umuntu ashobora kubura yipfuza kandi naje dahari ngahamba ndabizi vyose niko kazimbavu uvuze uko hari ushavuga ati none ko telefone atari mu muzikora zishaje zimbuka gute telefone igituma shaje zimbuka gahe twebwe mu bisanzwe bikoreramwo dukora ibintu tuzi sivyo kandi tuba duzinanye n'aba supplier bazo benshi cyane mu gihe rero je mba nkeneye ko umukiriya wanje aryoherwa ashobora basi kumwitangira nkagerageza nkamuronderera icyo aba yabuze nkagitora kubo dukorana sinzi kwitahura umuntu gutunga telefone nziza bimufasha iki umuntu gutunga telefone nziza mbega telefone nziza bimeze gute ufite telefone hari abantu benshi ntibaramenye telefone ni nka biro sivyo ni nka office y'umuntu rero ushaka ko office yawe isa neza ukora ibintu bisa neza utunga telefone nziza mu gihe ufise ubwo buryo ariko umuntu wese afise ibyo akunda hari ukunda imodoka nziza hari ukunda inzu nziza hari ukunda telefone nziza ariko telefone je doma pa kore nkaje ari nko kazi kanje aribyo nkora tushobora gutunga telefone ndi kandi ariyo biro yanje abakiriya banje bose baba bari ngaha migambi yanje yose biri ngaha telefone musanzwe je niko niyo kandi kazi muratubwiye ko telefone zanyu uyikeneye arayigura ahambika mushikira bega nawe muvuga ngo birazimbutse kijana dedwanma imujikira mwamaze kwidedwana cyane wayidedwanira oya niwe bidedwanira twebwe tushikana muri obere amana wakiyaranje kumukura biko biza kuri ni poem idasanzwe ntibica bizimba oya leta okay ndashobora kumunganira gatoya ku kijanye na obere no kuvuga telefone imwe ntishobora kuja muri obere ngo bayikore ngo amadokima menshi hari abantu bamanukana ibintu barashaka kwimuharura manuellement hajya nyene twebwe irya manuellement tuba tubimenyereye tuca tubafasha bakaduharurira igasohoka hama isohose umuntu igaheza kamushikira ari telefone imwe irarenga nta kibazo mugazi zimaze kuba ari nyinshi baba bafise certificat yo kudandaza amatelefone baba bakuye muri RCT n'ibindi cyazigira indi procedure abadandaza basanzwe babimenyereye ico nta kibazo na kimwe kirimo sawa tugomba dusana abasozera niki kintu cyagikenewe tutova ngaho tutavuze ikintu tutova ngaho tutavuze
hariho ikijanye na transport y'imizigo ukuntu dushipinga iyi mizigo minini ija mu gihugu navyo turabikora turabikora tugafasha abantu bafise ibidandazwa vyabo ukuntu ushaka kubashikira umwanya muto mu gihugu ivyo turabibafasha nta ngorane nimwe hama ikindi naco nko kukijanye n'abantu bari mu Burundi bafise amatelefone afise ama screen ama ecran yamenetse urumva abantu bafise amatelefone yamenetse yagize ibibazo babuze ahantu botora ama ecran yabo turabibafashamo ngaha turafise umufundi sizi ko cameraman yo kwegera tukamwereka umutekinisiye karuhariwe bijejwe uyu mutekinisiye wacu rero imbere yuko turubika umuzigo mu Burundi arabanza agacekinga vyose ubwira umuntu ntazogira ikibazo cyo kugarukana asubiza inyuma arapima byose amakarte SIM agapima connection agapima ko ata code ibintu byose uyu ni umufundi tuba twizeye cyane gose akora nka nk'izi telefone abaheje gucekinga aje kuzicekinga azazishira ngaha hama tukazirungika izi zose nivyo abaheje gucekinga tuguma dusa n'abasorozera nikihe kintu twataraga ikintu tuzova ngaha tutavuze ikintu tutavanga tutavuze tutabahimirije abarundi bagenzi bacu canke abanyarwanda abantu bumva ikirundi batwizere tuzobaha ibintu vyiza vyizewe kubarangura cyane cyane ku bantu barangura amatelefone menshi murahawe ikaze niba hari abandi muhora mukorana mukabona ibintu vyabo byari bigenda neza ubu twe hari akabirya kanini cyane kanini gose gahe kanini kuko ndisuri ko umuntu wari wese azi ko bari mu gihugu canke igiciro ashaka kuronka yahoraronka ku isoko genda ashaka kumugabanya gushika yaho akora business kabisa yumva ko ari karatera imbere kuko isoko turayimetriza abantu b'isoko bose turametrizanya baratuzi dukoresha ubukerebutsi n'ubwenge dutanga ibintu kabisa twohimiriza kandi n'abantu bari ino baje no mu buzi bashaka gutangura business mu gihugu turashobora kubafasha kukijanye no kubafasha ingene boshobora gutangura iyi business y'amatelefone mu gihugu iwacu kuba bishaka tukabereka inzira zose zisabwa tukabaha no ku giciro kimeze neza ku buryo nabo bashobora gutera imbere byihuse kandi bitabagoye ikindi kintu twabahimiriza kandi kimwe Grafe yaravuze ikintu kijanye na cargo hari abantu benshi barangura umuzigo ukazocuteba gere ukazoteba ukazogera yarahombe ukazoza kumushikira nk'uko zose kwa raye nawe ne barano yaratoye dufaranga ubwiraza kudusubiza aba yaramaze kugira yasho ariko twebwe turamaze kugira cargo yacu dufitaniye contrat nziza twizeye tubishize ko samedi mardi babiri mu Burundi mercredi akaca sohora umuzigo fadede umuzigo buhetse aca asubira kandi umuwundi asubira nkamupangira yone akaguma ari muri muvuma amafaranga yo akaguma yavuna ikintu rero cya cargo turakibahimirije cyane cargo yacu yanyaruka cyane gose kandi ducharging amafaranga make par rapport y'abandi twe turi ngaha nk'ijisho ryanyu ibintu byose muzoshaka tuzobashira ku kiro byiza cyane gose ndagushimira cyane wizi asante papa Dado yari iteka ridasanzwe si beaucoup nuko reka tubashimire sima Ivyo muri mu murabana natwe utamuramaze mbeseri rangwaza ariko mwanda mutero wa rukundo kuri mikro yari nyene juste gal mu kamera yari umusaza ndabura ati bye bye la vista ula ushlo moshlo ushla none